abasuma turabafise, abambuzi turabafise. Nyene icubahiro niyafata ingingo zo kubahasha, abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitwe abakozi b'Imana. Nuko bimeze. Naho tubandanya guhanura, dusigiririza amavuta, tubembereza, unaona ntibikunda. Imana rugira byose iratubwira muri Korani mu kigabane ca 2 umurongo waco wa 11 itubwira iti, abo bantu niyo babwiwe ngo nimureke ubwononye mw'isi, bavuga bati aha ndituriko turonona, ahubwo isi turiko turayitunganya. Ntibakebugwa rero, barakebuwe kera cyane. Iki gihugu murazi aho cavuye. Ibiganiro, impanuro, amasezerano, mugabo abantu bamaze guhaguruka bati tunakata omweramoro, byaciye biba nk'uko bimeze ubu. N'aba rero abanebwe, nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati n'iterambere n'umutekano ategerezwa gufata ingingo. Abanebwe apana kubabembereza. Aha basanze ku marigara arafise abakozi bakwiye igihugu cyose. Amarigara atuzwe, kuko babwiye ngo ayo marigara ngo nubunebwe, nugusubiza inyuma umugambi w'igihugu, bakubwira ngo turiko turabitunganya. Data wanje ubuho nabitaburiye ko impuzu n'abagize imishatsi y'urushwigiri ntibakibita abasazi, babita abasani. N'abanyurumogi ntibakitwa abari gito, bitwa barasta. Ibyo rero muri kino gihugu bitegerezwa gufatirwa ingingo, bituzwe. Ya mashirahamwe acavuga ngo batoteje, ngo agateka ka muntu, batajijuwa. Mugabo abana bacu, urwaruka rwacu ruje ku kivi, rwanse rurya igiti. Nuko bimeze. Abo basuma, kuko muri Korani mu kigabane ca 82 umurongo waco wa mbere, Imana ivuga iti, baragowe abibisha iminzane. Iminzane rero yavuzwe aha n'imfunyapfunyo, nuwiba yiyambitse icubahiro, udashobora kumwita umusuma kandi yambaye icubahiro. Uwo rero aba ari umuhinga, akoresheje ico cubahiro n'ubwo buhinga. Ugasanga no mu bakozi b'Imana nta mwongo ubura isato ibidahizwe. No mu bakozi b'Imana turimwo, twambara uwo mwambaro, mugabo tugasahura, tugatembya. None ntimuhora mubibona umushikiranganje nta ngorane baramutura, bafatanye mu makaruvati, abapasteri, abashehe bataburaniye ko amakanzu. Hajya biba ari biki? Haba harimwo abigiza amasiha, bagasahura ubutunzi, abanse ko bagabura cyangwa ko bababuza batireka gusahura, bagatana mu mitwe. Kumbe rero
ingingo nizifatwe, nta kubembereza abasuma, nta kubembereza abambuzi. Agateka ka muntu nta ukanse. Mugabo hariho umutama padiri yavuze ngaha yavuze ati byanka byakunda igihugu kizobamwo disipurine. None abasuma tubandanije tubasiga amavuta, abanebwe bakabandanya basigwa amavuta, iyo disipurine izoba ryari? Hategerezwa kuba ingingo Imana twashize imbere iranka ikibi igakunda icyiza. Twayishize imbere, none ubwo ibyo turiko turakora mu madepartema turimwo, mu bushikiranganji turongoye, mu bisata turimwo, mu bisata turongoye, ubwo Imana niyije imbere cyangwa habanza igiturire? No kuraba mu mavuriro abaganga ubwo bariko barakora ku neza y'igihugu cyashize imbere Imana, abagwayi bakarema, nta miragwe babatera kuko batabazi cyangwa batabona mu kiganza cyabo ko hatomoye. Abacamanza ubwo bariko barakora nk'igihugu cyashize Imana imbere, nk'igihugu Imana yarokoye kigeze ku manga y'ihonero. Ubwo bariko barakora bashize Imana imbere, kugezaho umukene yabituye, umworo yabituye, umuntu muto muto yabituye, kandi arenganywa n'umuntu amurusha ijunja n'ijambo n'uburyo. Ubwo bariko bararaba bati iki gihugu cyavuye kure. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ati ikibi utegerezwa kugituza ukoresheje ububasha ufise. Ikibi utegerezwa kugituza ukoresheje ububasha ufise. Ubwa kabiri utegerezwa kugituza ukoresheje kuvuga. Ubwa gatatu utegerezwa kugituza ukoresheje kunena umunyakibi. Mugabo ngo uko kunena umunyakibi ngo nibyerekana ko na wewe atantege ufise. Kumbe rero utegerezwa gutuza ikibi ukoresheje ububasha ufise. Ikibi gituzwe kwa nguvu, kwa upore, nuko bitegerezwa kumera. Nta kubembereza. Hanyuma bavuga nabo bavuge mu buryo bwo kubembereza. Hanyuma abandi nabo bavuge bati uyu yimonogoje turamunenye. Ariko guhasha nibyo niwo muti, nta kundi. Abantu ugasanga ibyankenerwa mu gihugu barabinyegeje, barabyigungiyeko, ngo bashaka babanze bavugane n'inzego, bavugane na leta. Bavugana ibiki? Iki gihugu nimba ya mahoro arimwo, sayurya atunze gusumba abandi. Aya mahoro Imana yaduhaye aciye ku maraso menshi y'abarundi. Abo barundi ntibaraburya atunze gusumba abandi. Abo barundi ntibaraburya yashitse muri irya ntebe. Oya, abo barundi barabo Burundi. Niyo mpamvu aya mahoro yakamishije. Emera bakurongoye, emera batwara igihugu bakubwire
ingene bitegerezwa kugenda, apana ngo tubanze kumvikana ngo unaona nini. Ubu nka hamwe abiguza aya mahoro bozuka, we uri kurayakamisha ngo igitoro ngo gitangwa ngo bitarinze kumera gutya, bakazuka bakaza biguza aya mahoro, ubwo ho babwira ibyo bintu. Kumbe rero uwo ari we wese amenye ko iki gihugu cyavuye kure, iki gihugu cyagarukiye ku manga, kandi kugira tugire aya mahoro tutegure n'iyo migambi y'iterambere n'ibindi, nuko dufise aya mahoro yavuye kure. Niyo mpamvu uyagira igikinisho, uyagira ikintu cy'ikijajuro, agashaka kukamisha abandi bariko barayuza, agashaka kugira ubucamanza ko ari ikintu ciwe, agitegeka ku mufuko wiwe, agitegeka kuko yashitse hajya departema, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, agashaka buganze abugira uko ashatse, abadafite icyo bamuha batoke, yarahashitse. Wewe abashinzwe gufata ingingo nibazifate, abarundi aya mahoro tuyaronke twese, tuyungukemwo twese, apana ko abari gito, abambuzi, abangushi, imboregwa, abanywarumogi bagira ijambo ngo nagateka kabo ntibibeho. Nibafata ingingo, ibyo byose bituzwe, kiba igihugu c'amata n'ubuki, kiba igihugu cashize Imana imbere, abatayubaha baje ku ruhande. Nuko bitegereza kumera. Abatubaha inzego z'igihugu, abatazumvira, abatazigamburukira, abashaka kuzitobera, abashaka kwigira amasiha, twegeraniriza mu kigega, nabo banyegeza mu myobo, bacukuriwe hatuwa. Ntibikunda. Ni ngombwa ibyo kubembereza ngo urabona, ibyo bihagarare, ibyo bihagarare. Amaraso yamenetse ni menshi kugira amahoro tuyabone. None kubera iki taho nikora ataronka icyo yipfuza kandi hari ababyigungiyeko? Nimufata ingingo zose zishoboka, aya mahoro tuyakamishe twese, aya mahoro tuyaronkemo twese, ntaho nikora ashikirwe, utaca afise ashikirwe, abamutunganiriza babihengetse mukabimenya chukua hatua. Nuko bimeze, abo banyegeza ibyankenegwa babinyegeje mukabimenya chukua hatua. Nuko bimeze. Umume wese ahaherereye hategerezwa kuba ijisho rimukurikirana rimuraba. Erega umurongozi n'umuntu akomeye cyane. Mu gitabo cy'amahadisi kivuga iby'ubuzima bw'abagendanye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu ngo witwa Omar, inyuma y'urupfu rw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu, uwo Omar ngo baramutoye ngo abindongozi arongore abayisilamu bariho muri ico gihe. Nyene cyubahiro nabo mufashanije akazi nigwanye. Imana arabahaye intahe, natwe abene gihugu twaratoye twaremeje. Mugabo Imana niyo yatoye ubwa mbere, twebwe twaremeje. Kubw'ivyo rero koresha
ububasha mufise kugezaho iki gihugu kiboneka ko ari igihugu cyashize Imana imbere mu mvugo no mu ngiro. Ubu byanse nawe mukoreshe ububasha mufise. Imana ibahezagire.